Nitwa Pasteur Claude MAKAKA, ndi Burundi, arabazi ko ndi umukongomani, navyo ngenda vyakira. Haleluya. Maze imyaka ishika 5 ngarutse mu Burundi kubaka ingoro ya data. Nahora muri Canada mara y'imyaka ishika 25, hama Imana irambarira ati harageze yuko usubira iwanyu uje kubaka. Ijambo numva riri ku mutima riri muri Luka igice ca 13. Ndazi ko atama Bibiliya mwazanye, afite amatelefone mwosoma hamwe nanje. Ni parabole cyangwa umugani Yesu yari karavuga, igice ca 13, Luka igice ca 13 umurongo wa 6 tusome imirongo 4 gushika ku murongo w'9. Tuzaza gusoma mu Kirundi naho ndabizi mu Gifaransa. Ni message maze imisi indurumba numva iduga umutima, Imana iriko irabwira urusengero rwayo. Ivuga guca kadusoma ngo umusukoni w'ingumba canke le figuier stérile. Kandi abacira umugani ati habaye umuntu yarafise umusukoni watewe mu ruzabibu rwiwe, araza awurondera kw'inkusoni, abwira umukozi w'uruzabibu ati raba none n'imyaka 3 nza kurondera isukoni kuri uyu musukoni. Haleluya. Mungomera amaji. Sinzibone. Ahanya hariho point virgule. Uwuce. Amen. Uwuce. Yashavuye. Avuze ngo uwuce acagira double point. Nuvuga agira sigura igituma bategerezwa kuwuca. Haleluya. Haleluya. Ugusari nshaka isi Kirundi. Ugasarira nikivuye mu ivuga iriye gusarira. Ugasara nuvuga iki? Ugasarira mugasi mu Gifaransa soko. Haleluya. Ugasarira iki ahantu? Amen. Ugasarira iki ahantu? Haleluya. Ni kuvuga ati uriko urata umwanya, uriko occupy espace kubusa. Iki kiti naco kiko kirakora gice. Haleluya. Nawe aramwishura atenda mugenzi, urekuye umwaka nawo ndaworohereze ndawutabirire, hanyuma ni wa misukoni bizoba ari vyiza, ariko nutamba uzowuca. Haleluya. Muri message muri umugani canke muri parabole batwereka igiti c'umusukoni cari kimaze imyaka 3. Hama nyene uwo murima canke iyo vinye araza aje kwamura isukoni. Mwaka wa mbere arahaca arabura, mwaka wa kabiri arahaca arabura, mwaka wa 3 rero acavuga ati wapi aho bigeze iki giti gice. Abwira umukozi yari karakora canke warajejwe uwo murima ati cico giti, ati kuko naco kimariye, kiko cokipa espace ngaha gisarira nuko kigasara kigasarira ubusa, dutabira tubiha ibikenewe vyose mugabo ntihagire ico kimara. Ati wuce. Imyaka 3 ndengana nza ndondera icamwa
Yesu rero murabizi yuko igiti kitama n'ubu kivuma arakivuma. Aciyeho yarakeneye icamwa agasanga ico camwa nta kiri ku giti, hari amashami gusa, hari amababi. Hari igihe Yesu yarenganye igiti arakibona, ashitse arondera icamwa arakibura, atavuga ati wagitiwe ndakuvumye kuva uno munsi kica kiruma. Turavye Yesu, mu bisanzwe Yesu si umuntu akara canke akarira ubusa. Mbwa ngaha turabona ko ari karakara, ashavuye, yuko hari ibintu bitariko biratanga ibiri muri kamere kavyo. Haleluya, haleluya. Utavuze amen ndisohokera. Haleluya. Ati wewe uri ngaha mu rusengero imaze imyaka, hari abantu bamaze imyaka mu rusengero imyaka irenga 10 mwicaye ataciye muko murakora, mugasarira ubusa, espace occupé, chauffer les bancs, ukaza ukicara ntage kimukora, ukicara vure mukinjoyinga ebana louange bagakubita ebana mouvement gauche droite ugakubita, hari n'abadatamba umengo bamubwiye ati kiraza gutamba kuri eglise, nta na kimwe karakora. Imyaka 3 mu bisanzwe, imyaka 3 muri eglise, wari ukwiye kuri uri kurakorera muri ministère ahantu, muri Sunday school uri kurakora. Ayimana gushize, ayimana iguterese mu rusengero, ntukwiye kuba wicaye atacu uri kurakora. Message nzanye, uyu muzabibu, uwo murima tumvise ko nyene wari Imana data. Haleluya, haleluya. Hanyuma ngo ujejwe canke uri karawukora ni Yesu Kristo canke mpwemu yera. Muga ibiti birimwo ni je nawe, duhamagariye rero gutangura kwamwa ivyamwa. Canke ivuga ati gice byari biheze bagira bagice. Mugabo umukozi ujejwe arabwira ati mpundi mwaka. Haleluya, haleluya. Mpundi mwaka, nyongera undi mwaka. Muri uwo mwaka aca proposa strategie zibiri. Strategie ya mbere yari uko ngo yorohereza, mu gifaransa bavuga ngo laisse-moi creuser autour. Ngo ndimbure, ngo ndahoroshe, iryo si ndayoroshe iruhande. Ndiko Yesu navuze Imana, ibyo ni kuvuga iki? Mbega kubera iki abantu baza bakicara muri eglise bagashika bakicara bakaraba? Nagize bakwe yuko nabaye ngambwe isagara. Haleluya. Mugabo ndazi kurima. Niwandi ngabazi kurima. Niwandi ngabamaze kurima. Acha kujifanya taonero na yuwa. Haleluya. Abantu bamaze kurima. Murazi yuko ushitse ahantu batarigira barima. Amen. Ari wayi wambere harimye yuko hagoye. Nucushika ute mu burime ngo ucume. Haleluya. Ngo bice ngo abantu twarime turagoye. Amen. Utegerezwa gukora, utegerezwa kuorosha, kugira ushobora gutera isi yorosha. Byaba ngomba ugashiramo ibitabizo. Bivuga ati strategie ya mbere nyankore nukorosha isi autour. Kubera iyo imvura iguye ico giti womengo niko kirakira. Ico giti womengo niko kirakira imvura, kirakira amazi, womengo kirafise ingorane. Iki naco ndiko ndabona kirakeneye ibitabizo. Niko bitabizo niko biraza neza. Iyi si kirimwo yarumye, nta bitabizo birimo. Ndiko nasenga Imana mbere ati none urazi gituma abantu bicara muri eglise batayiko barakora. Kandi ADN yabo, kameremere kabo nuko bategereza kwama. Nta muntu aza muri eglise ugira yicare. Strategie ivuga ati
hari imitima yakongataye, hari imitima yakongataye, yakomeretse, imitima itagishaka gukora. Yakomerekeje muri eglise hariya, mukamenge baramukubise, yagiye mu Kirindo barakubita, ashize rero kuri life center acaza aricara. Ati Jesse ngishaka gukora. Hantu kumengo mpava nkumbereka kandi. Agashamana imyaka ine ariko ari muri observation. Araba Bishop Mariko ati ujya sinkanuze, sinka matunguru. Ubwo nawe nagira nkubiti, nagira nyibe, nagira mbeshe. Ti mama pasteur ameze nka wundi ariko avuga akoresha mirongo nyene cake ni nyene. Ugasanga abantu re barashavuye ntibagishaka gukora. Haleluya! Haleluya! Barumye ntibagishaka gukora. Imana imbere ati ubu rero ndabahaye undi mwaka. Haleluya! Ngira nze jewe nyene Saint Esprit, jewe nyene Yesu ndaje. Subire, subire nkore ku mutima wawe, subire nze nkore, subire nze ndakoroshe. Amen. Nkuremwo ibikomere byose birimo. Nkure usubire gukunda gukorera mu rusengero. Usubire kwitanga muri eglise. Haleluya! Nawe organize concert. Nawe ufashe muri concert. Wazi ma concert umaze kuzamo ntage na kimwe gukora, nta na protocol. Makiyaje ni yawe gusa. Haleluya! Umushasura kuta mugani gwawe gusa, nta numuri kurafasha, nta numwe. Nta numwe. Dimanche kuindi dimanche, indi dimanche kuindi dimanche, indi dimanche uza VIP. VIP. Ibyo ni sujya muri eglise, ibyo ni sujya abakristo. Imana ivuga muri Matayo 7 yuko dutegereza kwamwa ivyamwa. Ngo digne de repentance. Kincho chama cyamritsa gukora. Utawe kuja kura abantu bose wakosheje, usaba imbabazi. Haleluya! Usaba imbabazi, usabe imbabazi. Umwaka ntuhere uwakoshereje utaraza kumusaba imbabazi. Nuwagukoshereje ugende utunganye. Umwaka ntuhere udakoze ico kintu. Repentance ya mbere uteza gukora ni hamwe na mwene data. Ya kabiri ni Imana. Ico caha usaba Imana ati Imana nkuramo iki caha. Repentance. Kindi cyamwe uteza gutangura kwerekana ni cyamwe cyamwe yera. Ico bita karpos. Haleluya! Utanguri muri cyavamwa 9 kugira umunezero, kuyumanganya, ukundana. Amen. Kuyumanganya. Utangure kwiga kuyumanganya. Baragutuka ugacuja hejuru. Niba ntahantu nabonye hasikari kashavuri kazi ni muri eglise. Ahantu natakwe kubishavu na gato. Niba ari shavu. Haleluya! Nashize. Amen. Reka ushiruko ko hejuru tagusengera. Mana nzima, Mana ushobora byose. Wewe utuzi, wewe waturemye, wewe wadushizemo mpwemu yera kugira tuze kugukorera mu rusengero. Ndanje sawa Mana ngo uduhindure, uduhindure imitima yacu yakonkataye, imitima yacu igumye, uyigire imitima yoroshe. Reka Mana dusubire gukunda kugukorera, dusubire gukunda kuja kuri indi niveau, gukorera avec excellence. Dukore ibyo twigeze gukora imbere, turenze. Reka Mana twitange muri royaume yawe, aho atamurorereza hari abakozi gusa. Reka Mana twese twite abakozi. Wavuze ngo uzoshaka kuba mukuru, uzoshaka kuba umuntu akomeye ngo azakorera abandi. Reka Mana twigishe gukorera abandi. Tuje hanze dukorere n'abadasenga tubakorere. Reka tuje hanze Mana dukorere mu bitaro. Reka tuje hanze Mana dukorere mu mfuvyi. Reka Mana tuje hanze dukorere mu maprison. Reka tugende hanze Mana twerekane urukundo rwawe. Aho uzodutuma hose. Reka 2025 utwongeye undi mwaka. Reka duhindure Mana. Reka tubyaremwe bisha. Bigaragaza urukundo rwawe. Reka mu rusengero Mana ntagire ikintu na kimwe, ntagire ikintu na kimwe kibura umukozi. Turitanze kandi turitanze nk'ikimazi mu izina rya Yesu Kristo. Amen.